ninde muri we yavuye muri Bantu Boy nibwo byagenze kujya adashimira the Bantu Boy hari wumvise nta numwe ayifaka cyavuga nabi uravyumva kuko araza intambwe yamukuye akamushikana handi kuko hana amafaranga bari ko baramusaba ivyiyumviye hari ico bita good song na hit song hit song bayamamaje muziki je umuziki nkora ngomba n'umuntu ari mu Rwanda yumva ko akunda umuziki ndundi amenye ko nanje ndirimba cyane indirimbo naririmbye yomufasha ni kuri Afrobeat hano mu Burundi narabuze hano mu Burundi nta muntu washobora gukora Afrobeat mu ndirimbo imare kandi ushishamo ikirundi agiye kumixa chata njana Afrobeat akashasha mu profana kavanga vangira n'ibindi uravyumva rero ngerageje kuvuga aho muziki watabona aho ugeze ni sawa uravyumva mugabo abarimvyi ubundi turi twenyene so sad bari wenyene yakoze wenyene Bifese yakoze wenyene ni kuvuga abarimvyi bo ubwabo nibo baduza ugiye kuraba rero muziki w'u Burundi twebwe twa dufise imana tukaza tukaririmba nyine vy'iwacu ariko impano misi yose iracirigwa inzira kuri ubucafu mu misi Mabibi na mabwana chani wasalimia sana wapenda sana everybody. My name is MC Golagoza. Kuundi mwanya kuundi muvudo kudasanzwe ndagukura mu kibanza ndagushira mu kindi kibanza ciza cyane nkuko ubona kuri screen zacu turi kumwe n'umwe mu basore n'umwe mu baririmbyi ushaka kumwitwa Nizo Boy umwanditsi w'indirimbo Teyamo umwanditsi w'indirimbo To My Guide. Izo ni indirimbo zose yagiye ashira kuri platform ziwe za YouTube ndetse n'ahandi ashobora kudandariza umuziki. Reka imbere yuko tumwakira turamugeze nakara tukishirana nyuma ya kamera turi kumwe na Juba mitwe lo comedy nko atuzanira ama image meze neza amajwi azameze neza right now reka ndamwaki tena namubwira ati bro unapendeza sana asante urashaka kundamugeza kwa bikirana kuri Kings Family Burundi TV ndaramukije my family my fans the big brother my sister my father my mother abantu bose muri rusange n'abaramukije iyo bariko barumva Nizo Kid kuba muzina no kubatamuze bumva gute yo Nizo Boy Kid umva umuziki w'u Burundi umva umuniganye nakora ibintu byo mu Kiniga Nizo Boy numva mu boy umuniganye ariko Nizo Boy kubatamuze yatanga umuziki ryari umuziki wiwe kugira uje mu byagenze gute so umbagije ngo umuziki nawo tanguye ryari ushobora kuba nawuvuka yivanye nuko ko nico kintu nakuze nkunda cyane nakuze nagikunda cyane twatanguriye kure cyane gose gusa kugira tuwe official ibintu byacu tubigaragaze nimba no muri ngaragaza ko ndo muririmbyi ivyo biba ku muntu wawe wese nimba no mu journalist ngaragaza ko no mu journalist ni wa mwanya ushavuga ati haragize ko nshira ibintu mugaragara Nizo Boy ariko harabatamuzi mu muziki bamuzi mu buzima busanzwe mbega Nizo Boy mu buzima busanzwe kuva na kera yakundi so mu buzima busanzwe ugiye kuraba ko amafaranga tuyakura mu buzima busanzwe dukoresha umuziki birashoboka nkaba nakunda akazi nakora ico gigano nk'amafaranga ashobora ariko iyo nshatse kubaza ukabaza bashatse kuvuga ati kumbure urashaka ko wararirimbye bivanye nuko kwishuri bahora uri umuntu nyene yakunda kuririmba nyene utuntu tuduteye turabizi hageze nk'umwanya wo kuririmba ari abantu bategura ubusike cyangwa ikiniki wowe muri ico gihe wacuteguriye washikirize so ugiye kuraba nakunda kwandika ndika indirimbo rero ikintu cyatugora cyane ivyo kuva ngo waragenda kuri imbere hariya twe n'ivyariho navyo twabona nivyo bwadushikire warazandika ukazirimba wowe nyene ukavuga ngo reka ndirimbe kwa nayanditse wowe nyene ukayirimbika kugumamo ukayigumiza wowe nyene ukavuga ati je narayanditse yeguma mu kaye udashobora kuyisora mbega haburi iki ugira ushobore kuzandika so kuziririmba ikintu cyabura nini umwanya ntwari bwagere cyambere kabiri kugira ngo wumve niumva indirimbo yasohotse nyine kuyisohora abayamanje gasohora amafaranga kintu kijimbere n'amafaranga amindirimbe gakurikira so habura kimwe ntabwo nari bwaronke kintu gishobora kuma amafaranga kugira ngo nanje
nimba ndi mufise ndayisohore nuko ku rubuga rwawe tubona indirimbo zigera kuri 3 indirimbo zawe zigera kuri 3 hari n'iyindi imwe iri ku rubuga indirimbo zawe kandi wazisohoreye muri studio zizwi kandi zikora neza kandi tubona na YouTube yawe ihagaze neza mbiga niza inzitizi wahuye nazo muri izi ndirimbo zawe turagaruka ku ndirimbo Tumaini nicaye kintu wahuye nayo kugira usuri iyo ndirimbo kubera bavuga ngo expression y'abaririmbyi iva ku byo babona cyanye ku byababayeho so nimva gusohora indirimbo ya mbere indirimbo ariko Iteka Music umwinyanyezi wayo ari Trust Beat ndibuka ico gihe rero impamba minahuye nazo nuko n'abafisi ya record uravyumva nkaba ya deplacement kuko sinashobora gukura muri mu ya record ngo mfate deplacement taxi n'ibindi hobbies ishika yivanye na n'abamfise muri uwo mwanya ashadagira n'amaguru na cyane cyane nta wankema ngo umusani cyangwa ngo umuririmbyi kuko n'umunsi tuvuze umuririmbyi cyo bibaza ko ari Satbi agira mu miduga cyo bibaza ko ari Bface cyo bibaza ko ari Smith cyo bibaza ko ari Kidumu cyo bibaza ko ari Bepfizo n'abandi benshi muga abaririmbyi ensemble nujya muntu aririmba acuraranga nujya muntu ashobora gusohora indirimbo ashobora kwandika indirimbo akanayisohora inyuma ya Tumaini urashoboye kuririmba indirimbo wiswe Gaidi uri kurumva iyo titre y'iyo ndirimbo Gaidi novuga Gaidi n'umuntu Iwana Gaidi nyene urumva ko ni kuvuga Gaidi n'abantu bari serious Gaidi ni isigura yavyo ni vyihebe so rero mu gihe uri kwa create kuko umuntu wanditsi arakreya titre ikandi yo titre keshi kugira bumere ko ari titre igarwa keshi mu ndirimbo ni ikintu bushimangiyeko so kuri ndibaza nayiswe Gaidi bivaye no kuntu narindi uravyumva bivaye no kuntu umutware kurakora bivaye n'ubuzima narindimo nayandika nisunze uko je ndavyumva yanditse uko navyumva mbega niyo message wagomba gupresenta muri iyo ndirimbo so nibaza ko indirimbo y'urukundo prova y'urukundo indirimbo y'urukundo kandi indirimbo navuga ko yangejeje ku yindi saha ijya ndirimbo yumvirije uwe mpenzi wangu umekuwa gaidi tumetoka mbali umeniteka we mpenzi wangu are mama shatse gusoma oya sinzi ko kabandanya kugira tukakutse none kunyoteza wewe mpenzi wangu umekuwa gaidi tumetoka mbali umeniteka we mpenzi wangu o gaidi umekuwa gaidi umekuwa gaidi so iyo ndirimbo ni kuvuga ko indirimbo y'urukundo aririmba shira umurimbo yavuga ati kuwa gaidi umeniteka umva dufate nka sinzi kunda korora amasinema hari gihe bibaho ugasanga canke n'ubundi bintu byose birabaho ndishobora kubona ugasanga nka bagayidi nk'abajya basumbaza ko mu mabanki usanga abantu bafashe mateko gufata abantu matekwa bajya nabo bita bagayidi nanje tu narafashwe mateka ubwabo wafashwe mateka mu rukundo yarakuzanye mu rukundo arandana kabisa ego tuko turabandanya ku ndirimbo zawe nyene warashoboye kuririmba indirimbo yiswe Teyamo mbere ikimota n'ubushasha indirimbo imeze neza indirimbo novuga yuko ifise quality uhereye muri video no mu majwi bega biva kuki wewe indirimbo zawe zigasoka zimeze neza nkakuri so kintu ca mbere nkora ni guhanuza jewe hano muri Side nsanzwe mba munyabugete
navuga ko tele ni ruziba je ku bwanje hari ukuntu ushobora kwanza jewe nyine nkamwiyumvira ku kigurwa mu bankore cyo byo nkora avuga ati umuziki uri kura sa nk'umengo uri kuravuzwa uri kuraboneka uri kurarabwa n'uyu nta kintu kitagirwa kopi muga kopi ishikaje jana ivyumviro vyawe ntabwo naririmbye kopi kugiye ndirimbo ugiye kumva melody yayo n'ukuntu iririmbye n'amashusho yayo nuva ko ata melody irimo ibintu bisanzwe gukora mu ndirimbo nk'iki uravyumva cyamvuga ati so ni kintu kibabaje cyane hano mu ruziba kuba hatoza n'umuririmbyi n'uyu umwe ashobora kuvuga ati habaye nka chance chavuga ati competition cha ugasangwa ntawuzi umunsi nyenyeri y'umuntu yakira akavuga ati nizo boy meze fresh torokinenga muri town ku radio kanaka cyangwa ikibanza kanaka hari icyo tukubaza kandi byose baguhamagara amaze baragira recherche kikibanza nano nk'ubu shavuga ati Satubi afise concert mu ruziba canke Big Fizzo cyangwa undi muntu tuza kukura ari ivya zokorana nawe sinibaza ko yoshiza kuze no muri no ubwo yo baze na mugabo tuza ko hari abo ngaho nyene mugabo nabo nyene bo ngaho aratsa no muntu ageze ngaho YouTube nyene ni ibikwere iragwa amasaha iragwa views umuziki uraja mu bantu banabikwereka nubwo uvuga ati ugaposta navyumva ujena ico nanse majama make ni wa muziki wagakuku ukumva ngo mubana n'abantu mu city imwe barakwemera umusare uraririmba umuziki nonase nkora umuziki je umuziki nkora ngomba n'umuntu ari mu Rwanda yumva ko akunda umuziki ndundi amenye ko nanje ndirimba cha indirimbo naririmbye yo mufasha nivyo hari abantu babona nizo boy kandi bakaba ari n'abafanzi bawe urumva batazi ati nizo boy mbega mu gukora indirimbo niza Esrago aba yaciye mu mbega n'ubwahe buzima aba yamanje kwanza gucamo so ubuzima Esrago dufate swese umuntu agira kuko kwandika indirimbo nibingora ico nico cyambere no kwiririmba ndashiramo inguvu nyina vuga kugira ngo ubasha kugira evaluation ikintu cyambere kigorana indirimbo kuyikora iyo tuzikorera nahantu agendwa n'amatike tabisi cha taxi rero usanze wipanze ku buryo bwa studio uko ubuzarazimbye usanga ubuze buryo bwa déplacer ko jene bakigira indirimbo tayamo narigeze kuva muri studio saa 8 saa 6 cyumva ivana programme yanje mafise kurabona hano mu Burundi n'ugisha inzira zose ndashika muri town n'amaguru mvuye mu Bwiza muri Sound Million mvuye mu Bwiza aho usana narahuye no mugira neza the tanks mu vyara abanga munyabugete avuga ati ugiye he ngiye munyabugete cugenda ariko umuntu wanje nkora ama video yari yamperekeje ati tugende kwera umazisi wijana muri studio tujana tugize yasangiye kugwa good dutaye novuga je kenshi nizo mpamba kuko ndakora iyo buri canke iyo bwamye avuga ateka naronse tireka nanifunge ino ndirimbo gusa ndayikore nine mara kuyumva audio ibisigaye bizikora hari abantu batazi umuntu agukorera zya clip ni director RSB yahoze ari umuririmbye gusa bivanye no kumusanga umuntu wese arabikira imbere akaba arashira imbere and the director Tokota n'uwiwe nyene usanga ari kwakorana impamvu dukorana nabo nuko soko nomuze gutora abanda ahubwo bo nabo mbona barafise ishaka hari umuntu akora ikintu kubera arondera inoti yo gusoma cyangwa ibindi binakora n'undi barakora ibintu kubera ishaka avyumva ngeje abantu bakora kubera ishaka cyangwa intego nabo nyine bafise iyo bagomba gushika turakunda gukorana cyane gose indirimbo zihagaze neza ku rubuga rwabo bivanye n'amaviews ukuntu zirabwa mbiga uri muri babandi bakoresha kakaborati aba promoter iki niki so
ikintu onovuga ngana nkebora n'abantu kabe nabwo rimba na Diamond Platnumz akacahora navuga ijambo iri rimwe ryonye uravyumva ntavuga ijambo iri rimwe ryonye uravyumva iyo ndirimbo yawe nabwo ipostinga aho ushaka ntagera kuko dufate nk'abarundi biragoye kugira indirimbo ibinjire mutayibinjijemo ibyo bita urudandaza nimba dufate aba promoter n'abajejwe kwamamaza bavyumva n'abajournaliste n'amaradio kandi we nawe ukeneye kwamamara ibisigura ngo indirimbo waririmbye ngo ni kwamamaza ni kuvuga hari ico bita good song na hit song hit song bayamamajwe bro hit song bayamamajwe ni bazogwenda good song nawe urayiririmba akaca uyumvise kuvuga ati ndimo ni nziza ni good song ya warimbye bien uvyumva muga hit song wowe nyene igikogwa kuko mu nzira y'igikogwa hari imicafu myinshi imiyaga myinshi wowe nyene rero uravyumva no uvuga ati nimba nagiye muri studio nka recordinga abanabo gukorana nabo ntacyo bitwaye kuko wajya wateguye ivya mbere ikintu kitunanira ni promotion abarindi bose turariri je rero ngerageje kubwira ko nkora ibintu byanje so aba promoter ntabwo nzinanye na beshi ariko abo tuzinanye bose ndabikora nka service nk'usaba service uravyumva nkabwira ati bro mbere je wanashaka ntangura kubaganiriza kare beshi usanga dusangira ari abagenzi banje uravyumva kuko ngo ushaka nkajyana nkayo ajyama uragenda ukajyama uravyumva kajyama je ndaryama mugabo tutibagiye yuko n'indirimbo ishobora kubigukorera kuko ni nyinshi nashize ku rubuga rwa YouTube ariko ndizinganya uko zageze akora zose nizingana uravyumva ni kuvuga icyo noshima coco nuko wanatangura atariho nkiri siho nkiri umva gukorana na promotion bivana n'uburyo ufise bikavana nuko va kwanza iyo uvuze ko watanguye se kukira ubushatse kuvuga so indirimbo ya mbere ni ya kabiri nizinganya ugiye kuraba nizinganya uko zagiye zirakora ibikorwa byazo indirimbo igira gatatu siko bizinganya kuko natangiye ku ndirimbo yitwa Urakaso wafashe bugwati nishika mu mutima ubu sintigenda mitanela smart ndi kumwe nawe ko Urakaso I love you I need you urumva iyo ndirimbo hacaza guide urumva irakubise acaraza teamu tamu ebyo tamu yoyo yari yashotse imbere audio ni yatanga kuba banje kwa YouTube mugabo nza kwikora video bivaye n'ukuntu yakoreye muri studio ikomeye zifise poids irenze ati no ndimbo vyagenze gutati ntivyari bimeze neza mu baya ko cyangwa video ariko ze mu nyuma ariko nawe nyeneza kubikora bien ndashaka ko n'indi bitata yamo avyumva tiamwe warabonye yakwije 12,000 views mu kwezi kumwe niko ari bwana shika wanashaka avyumva hama ubona umusaro wayo mugabo ko ijya ndirimbo nta byahataye nayirondereye ubundi bwo ngerageza aho shika nongeza je wankora nongeza uno musirikura aririmba uri kurabona bamwe mu baririmbyi ngamu gihe cicu Burundi ko barashaka gutraining cyanye bamaze gufata amazina muri abo baririmbyi bose nizo boy yipfutsa kuzoririmbana nande so ugiye kuraba muri ivyo yose ari hit sinahubwira ngo nzorimbana naka kuko ngiye kurimbana naka mu rukundo namutwaye ko ncaguje mugani mbo muri ivyo yose ari trend ariko ibintu byo biriko kugwa neza ariko arabwa avyumva bivanye n'ivy'ubuzima buduhitira ko siko twihitira muri rimwe na rimwe uravyumva nzimbana n'uwari wese ariko akora ari ku kivi ego twitega iki kuri nizo boy mu vyekara dutegurira nicaye ikintu gikorwa turindiriye kwakira kuri nizo boy yo man stock stock utuvugana
navuga ni stock ni stock ndi wa muntu nashaka ukiza ukwezi nagiye muri studio aya ni binkundira bivaye ukuntu nkunda kwanza music no kuririmba ni stock kandi buri gihe nkora indirimbo ndazikora ngashinda dijana ku bantu bantanguriye ngo ati cyangwa ku bantu bazivyamye bati no ndirimbo umva ngo ho kwiyongera mwiki cyangwa uva mwiki cyangwa umva imeze gute ni kuvuga je n'umuziki wanje batangura kuwa quality uravyumva imbere y'igihe ntabwo usikera cyane hamwe twakora umuziki nkaca nsohora kuko umuziki wanje ntawo nsohorera muri flash sindagusohorera muri memoire aba basani benshi yo mu bizwa niko babikora kabone ubwo wagera mu bwiza bwa Nizo Boy ni aragira recherche kuri YouTube akazana Nizo Boy mu kuvuze ngo zana naka wa mu bizwa nde basi goragoza urabazi subwiye bezice ngo tubwire no munsi goragoza umuririmbyi uzi ninde ntabwo azo gusaba izina ahubwo uzokubaza yagiza recherche izina agakora recherche niyo mpamvu rero umuziki wanje ntegeza kuzana ngaha kwa cameraman ati cameraman bwana nkamusanga muri atiba iyi ni ndo mpya sikiza kwanza Nizo Boy uri kuragerageza kuraba ko umuziki kera wahora umeze n'uno munsi muri rusangi umuziki umeze gute ugize ensemble watwese cyangwa watwese ni kuvuga umuziki wa kino gihugu cy'u Burundi so ugiye kuraba kuko je maze imisi numva ku ma media amajambo menshi wakabicisha mu WhatsApp ku ma stati turabibona ariko ntacyo twabikora nko kuba yayibo tukiri hasi cyane umuziki w'u Burundi ugiye kuraba watanguriye naho ugeze uravyumva uraryoshe mu muziki ryoshe irimo kuko mu Rwanda twapiga kuko baramaze nk'ameza ngahe badakora bafunda tubafise babakwita amahiti tubafise ba Melanin Boy basa bibande bose nabanizo bose ugiye kuraba rero umuziki w'u Burundi twebwe twa dufise impano tukaza tukaririmba nyine vyo wacu ariko impano misi yose iracirirwa inzira yakurirwa ubucafu mu nzira nk'ubu jakarerero naririmba profane mugo buje kantemba no kumvise indirimbo nyinshi mfise za afrobeat je ndaza producer benshi batari hit bakora afrobeat nzokubwira umuntu uzovuga ati ibana de respect kula afrobeat hano mu Burundi narabutse hano mu Burundi nta muntu washobora gukora afrobeat mu ndirimbo imare kandi ushishamo n'ikirundi agiye kumixa chata njana afrobeat akashasha mu profana kavanga vangiranye n'ibindi uravyumva rero ngerageje kuvuga aho muziki watangwa naho ugeze ni sawa uravyumva mugabo abarimvyi ubundi twitwenyene turi twenyene yuvuze muri mwenyene ubushatse kuvuga so sad bari wenyene yakoze wenyene bifese yakoze wenyene ni kuvuga abarimvyi bo ubwabo nibo baduzanye ariko nta wundi muntu kuko uravuga umuntu bushisha management yani push y'umuririmbyi ni kuvuga management itamanje gukunda umuririmbyi cyangwa umuziki w'u Burundi iyo management wazoye kuko je management ngere no musi nkeneye my big brother cyangwa nubwo yo bari ndamusumba mugaba umufata mu brother siwa kuko management uzosohora indirimbo rya umunsi y'umuntu tariki zinze twakeneye indirimbo tariki zimwe zo kuri mbanga ahanaka tariki ivyo reje navyo ngenderamo jengene wamubiri ati goragoza wali goragoza big brother wanjye ati Nizo Boy abana binkurikije imiziki iri kirakundwa mena neza tugende muri no muri style turimbe afrobeat ndavyumva turimba amapiano Tebana je kandi rero je kubera ko je nikeneye ukashima kanera iyo 5 uravyumva nkacamaya nkagura amazi akwiyengiye muri studio nka recording neza yandi mwashinda yikuzanira uravyumva te dupambane na ya video dupambane apana umenshire mu nze ukora video kuko uzo hari ibyo washizemo uravyumva jo aho je nzogera
ntuhaharura ahubwo we kubera wazanye amafaranga yawe umuntu uzeye uharura aho uzogera navyumva rero bana urabona ko umuntu ashobora kuba manager w'umuntu kenshi baba dusumvye imyaka DJ Pore n'abandi ba boss benshi dufise mu gihugu cy'u Burundi abo bose ivy'umuziki ntubabaza abo bose babaswe n'intambara bro bose babaswe n'intambara ubwo cyundi cyararenze mu ntambara bamaze kuronka amafaranga rero aranyigije nuba afise ubwako bizosubira mu ntambara kandi kizobakora mu ntambara y'amafaranga yabo iyi ntambara yaje ntabwo umvikana amafaranga abo babo nicyumviro cy'Imana gusa rero dufatine Goragos we urumujournaliste akazi kawara gakunda none ba ababosi bahari ngambwe gicu Burundi bafise amafaranga babuze n'icyo yakoresha urabizi ko ari beshi na papa wabarimo ni beshi twese abavyeyi bacu barimo mugabo bo ntibazi ku profit bumva ngo mugari ge usanga biva ku baririmbyi udashaka kumvisha projet mu boss ku baririmbyi gute icambere twe turabavayo bro niko badufata kandi wanashaka biraza mu ma club ugasanga ariko aravuga imiziki yacu akanga amacupa usanga afise ubwana bro ya usanga bavye afise ubwana ku ruhande abastomi beza niho bashora inoti ibyaguye umuntu ashora inoti remo bastomi ngo mwumviza ngo dukore business iyi ngo ndirimbe gushiramo amafaranga ngo dushikandi hano ngo turonke umusaruro biragoye reka tugushimire cyane ariko imbere ko duheta nimba ufise ikintu wongerako ku byo twavuze tutigeze tuvuga sinzi kugira turangize so icyo narangiriza ko sore kidogo ugiye kuraba umuziki w'u Burundi twegabanye abarundi barifashe nakuze numva imiziki ya Bepfizo ya zamani ni beshi n'abasatbi mukuna munsi aho bageze ugiye kumva ngo naka yaramufashije wose ugatora umuririmbyi umwe uravyumva kandi uwo muririmbyi nuza gutora izo boya kuri hasi uza gutora umuririmbyi wamaze kubona yuko afise public yiwe uramufashije rero yeje afise public yiwe ushizemo amafaranga yawe uravyumva ole yuko ari gutora nizo wenye mukacumufasha kuri yajya mera hote neza cyane Goragoza naho uzokwemera ko nizo bamufashije kuko bamukuye hasi bamuza ubwo umuririmbyi avyumva ataronka amafaranga mugafise public avyumva igihe kizoshika yaronka canka zimwe uravyumva kuko urabizi ko kesho uvuye muri management dubu kongera ko cyo gasubira hasi cyane uravyumva izi management rero no kurambwira ngo nta numwe ashobora kuba ariko aramanaging umuziki w'undundi abantu ndabakubwira abantu aba manager umuziki w'undundi ni Big Fire yazanye label ya Bantu Boy uranyumva haraje amateam nka team Satbi yarazanye Empire shamwe baririmbye nuko nubwo batariko bakikora nkuko nyene yabitanguye uravyumva ariko no muri Bantu Boy niko bimeze basi ivyo turabishima ninde muri we yavuye muri Bantu Boy nibwo byagenze kujya adashimira the Bantu Boy haro wumvise nta numwe ayifaka cyavuga nabi uravyumva kuko arazaho intambwe yamukuye akamushikana handi kuko n'amafaranga bariko baramusaba ivyimviro uravyumva reka tugushimire cyane ego hama jewe kubganje kwanza ndashimiye abari kwa dukurikirana ndashimiye Goragoza ndashimiye cameraman no kubganje ndishimiye kuko nakanya twafashe yo kima gusa ico imisi yose namana amasezerano nasezeranye nimba ukunda kunkurikirana cyane nama nasezeranye kuko je ukwezi guheze narashiramo ikintu kimaze ukuntu najinye ndigaya umwanya n'umwanya tariki muzoyimenyeshwa kubundi buryoye kwindi saa kwindi segonda
Yeah. Reka tubashimire cyane ya Nizo Boy umwanditsi w'indirimbo wanyu kuba ariko kubazogerageza gushobora kugenda ku rubuga rw'urashobora kwandika Nizo Boy Kid ku rubuga rwa YouTube ugacibona indirimbo ziwe ziraryoshye zifise akanovera zifise ama-image ameze neza. Yes, right now nakumenyesha yuko ni Kings Family Burundi rero nimba utarafite subscribe urashobora gufite subscribe kandi tubasaba baje muze muratwandikira commentaire ati vyagenze uko eco mwohindura nuko ati Juba aguma uco vyumva kabisa. Reka tubashimire cyane rero yari MC Golagoza umutarambirwa na mutarambirwa. Yes, naho utaha ciao ciao.